Chuti bakuziganira vingino bica kuri Induni TV reka ndabaramutse nongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Induni TV tudasiba ko matoza amakuru ashushe nkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani iwacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi abakinyi bakera bamwe twita aba legend n'abandi batandukanye amakuru tubafitiye nuko turaza kuba tubereka aba top scorer tuvuga yuko aba top beater wa Primus League muri kino gihe nuko ufise ibisindo vyinshi mu gigana ga Primus League Burundi gushika kundwi igira 11 no uitwa Nduwimana Michel Batazira Balak asanzwe akinyira umugwi wa Mamuru uyo nawe akaba asanzwe afise ibisindo bitandatu uwundi afise ibisindo vyinshi ni Girumugisha Jean Claude asanzwe ari umusatirizi w'umugwi wa Magara Young Boys nawe nyene afata ikibanza ca kabiri n'ibisindo bitanu ufata ikibanza ca gatatu ni Nzeyimana Jean Kizigeza w'umugwi wa Vitalo nawe nyene asanzwe afise ibisindo bitanu uwundi afata ikibanza ca kane ni Mena Yame Ndombe uyu ni umunye Kongo ava hariya muri Demokarasi ya Kongo akaba asanzwe akinyira umugwi wa Aigle Nord des Fighters nawe nyene afise ibitsindo bine uwitwa Muderi Akbar wa Message Ngozi nawe nyene akaba afise ibisindo bine inge turabe bimwe mu bisindo rero vya Michel Balake amaze kwinjiza kuva mu nango ziganwa gushika kuri ino ndwi igira 11 ka turabe ibisindo Balake yinjije hama duce tugaruka turabe Girumugisha Jean Claude asanzwe afise nawe nyene ibisindo bigera kuri bitanu. Ego ngira mwabone rero ivyo nivyo bisindo twa ronse dukuye ku rubuga rw'ishiramwe umupira wa maguru Federation yacu y'u Burundi ni bisindo rero mwabonye yuko ni bisindo bigera kuri bitanu ariko akaba afise ibisindo bitandatu ariko tukatwaberese ibisindo tanu Balak Michel afise ibisindo bitandatu Girumugisha Jean Claude nawe nyene akaba afise ibisindo bitanu inge turabe rero mu bisindo bitanu uno musore yinjije hama tugaruke turabe umukurikira. Uwundi mukinyi afise ibisindo vyinshi nawe nyene akaba asanzwe afise ibisindo bitanu ni Nzeyimana Jean w'umugwi wa Vitalo Batazira Shehe nawe nyene afise ibisindo bitanu nge turabe ibisindo yinjije.
Menayambe Ndombe nimba ari umukinyi amaze kunezereza akuva mu ntango za Primus League nuno mukinyi Menayambe Ndombe asanzwe akinira umugwi wa Aigle Nord the Fighters wari Makamba numwe mu bakinyi bafise ubuhinga budasanzwe numwe mu bakinyi acenga defense yose akayirangiza akaninjiza n'ibisindo bidasanzwe numwe mu bakinyi afise ubuhinga budasanzwe muri Primus League sindabona umukinyi w'umusatirizi ari ku rwego rwa Ndombe Menayambe nge turabe rero bine bisindo bigere kuri bine uno mukinyi amaze kwinjiza dukuyemo igitsindo kimwe ca penalty ibisindo bitatu tuvyita amatokbi tuvita ari bisindo vyakataraboneka tutari tumenyereye mu igana rya Primus League Burundi. Menayambe Ndombe. Undi afata ikibanza rero ca gatanu ni Muderi Akbar asanzwe akinira umugwi wa Message Ngozi nawe nyene afise ibisindo bine urumva yuko atari kure nabandi enge turabe nawe nyene ibisindo bine viwe amaze kwinjiza mu igaraga Primus League Burundi. Ego rero ngira mwabonye ivyo rero nivyo bisindo vya abakinyi biraboneka yuko abasatiriza atari kirenga mu igaraga Primus League Burundi turi kundwi igira 11 tugiye kundwi igira 12 ya Primus League ariko ugasanga umusatiriza afise ibisindo vyinshi afise ibisindo bitandatu ni ibintu ntawuzi yuko kumbura ari defense ikomeye canke no kubura abasatirizi ivyo rero nivyo bisindo vya abasatirizi bacu bamaze kwinjiza kuva mu ntango za Primus League gushika akundwi igira 11 ya Primus League Burundi. Reka rero ndabashimira mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndetse ngaboneraho nakage ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV. This is Indundi TV.